turabahaye mwiriwe aho muherereye hose, eka turabahaye na mwaramutse bivanye n'aho muherereye. Twizere yuko mwashoboye kugira weekend nziza, twizere yuko kakaruhuko ka weekend kashoboye kubafasha cyangwa mukaruhukamwo neza. Reka twizere yuko mwashoboye no kugenda gusenga kuno munsi wa Mungu, kubo byashobokeye. Muraze ko turi mu bihe bigoye. Nkuko murakurikirana kuri za 90 TV, ubu turi mu mwanya w'ibiganiro byacu. Wewe uri kuradukurikirana kuri Facebook Live cyangwa kuri YouTube Live, turasabye ugereshe ya kugira ngo ibiganiro muri kano kanya biko birabera hano bishobore gushika kuri benshi. Uno munsi twama dukorana kugira ngo abakozi b'Imana bashobore kuduhanura biciye mu ijambo ry'Imana. Tugusaba rero kugira ugire share cyangwa ugire tag ku bagenzi bawe kugira bashobore kumenya ko Kwizera 90 TV yamaze gushika ku murongo. Nkuko byama mu gihe akanya kabonetse, Revera Pastor Damian ashobora kwama yashitse hano kugira ngo ashobore kudushikiriza ijambo ry'Imana kugira ngo dushobore guteramana nawe muri uno mwanya. Rero nkuko mwamaze kubibona, yamaze gushika hano muri studio kugira ngo ashobore kutwiganira, kuduteramisha biciye mu ijambo ry'Imana. Tudatinze rero, reka tumuhe umwanya kugira ngo ashobore kubaramutsa, hanyuma tuje tubandanya nibikurikira. Karibu. Sawa, murakoze cyane. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana. Hanyuma nkuko bavuze, mu by'ukuri turabakumbuye cyane, hanyuma kandi turabakunda cyane. Nicyo gituma tuyumvamwo umwete munini kugira ngo tuze tuyage namwe iby'ijambo ry'Imana. Nubuga intumbero yacu no kuyaga ijambo ry'Imana. Hanyuma ijambo ry'Imana naryo nuvuga ko akamaro karyo riradufasha, riradukomeza. Hanyuma ijambo ry'Imana ni ryiza cyane, riraduhaza, riduha guhaga, riduha kumva tubumbitse. Nuko rero turabaramukije mwese aho muri, amahoro y'Imana. Amen. Ego, ijambo ry'Imana ni ryiza kandi rifasha benshi. Eka twese tubayeho kubw'ijambo ry'Imana. Muri uno mwanya Kwizera 90 TV iri online kugira ngo ishobore guteramana namwe. Tugusabe usubire ugereshe ya kugira ngo ubandanye gutumira abantu kugira ngo bamenye ko turi live. Ijambo ry'Imana rishobore gushaka kuri benshi. Eka nama nayo babwiye kugira share bituma utumira abantu, kandi uba uriko uravuga ubutumwa, ubudufashije kuvuga ubutumwa kugira ngo ubandanye gushika kuri benshi. Dushimire wewe uriko baradukurikirana kuri Facebook Live cyangwa kuri YouTube ku channel yacu. Ubu no mwanya umukozi w'Imana Revera Pastor Damian agiye kudushikiriza ijambo ry'Imana. Karibu mube hafi kugira ngo ijambo ry'Imana agiye kudushikiriza ribashike kunyota. Karibu. Imana yacu ishimwe. Hanyuma nkuko bimeze, nkuko bisanzwe, hanyuma turatanguye, turinjiye kugira ngo tuyage ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kwiga ko turisanga muri Matayo 25, tuza kubona hajya 14. Turashaka kumanuka aho nyene, niho tugenda tuvuga ko buhoro buhoro. Hanyuma kandi kila muntu wese yitonde kugira ngo yumvemwo icyo yoshobora gutoramwo kugira ngo kibashe kumufasha.
hanyuma nuko ijambo rivuga ko rishaka kuvuga ngo kuba umwizigirwa. Kuba umwizigirwa. Nuba rero tugomba dusome mu izina rya Yesu. Kuba umwizigirwa ni ikintu c'ingenzi. Dusome mu izina rya Yesu hajya 25, hanyuma umutwe tuza guhagarara ko umutwe uvuga ngo kuba umwizigirwa. Rero ariko dutangurira hariya kuri 25:14, aho havuga ngo umugani w'ababikijwe itaranto. Mwami Imana yacu uragororoka kandi urukurura amahoro, Mana nyene icubahiro. Nta yindi Mana mw'isi no mw'ijuru atari wewe. Nico gituma uwo kunamurirwa amaso, nico gituma turaba guhindura umushitsi imbere yawe. Mwami Imana, uyu mwanya nk'uyu turaje abantu taco turico, abantu buntu imbere yawe. Mwami, turagusabye kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo uduhindure ikirico, tuje taco turico duhindure ikirico. Mana, turagusabye kugira ngo utubabarire muri byose, twe vyemere byo tuvugira hano byose bigira ikimazi mu bantu bawe, kandi abantu bawe Mwami bababarire, hanyuma kugira ngo ibyo wumva bigira ikimazi. Mana urakoze ko witeguye kubana natwe kanya gatoya turi ngaha. Mu izina rya Yesu Kristo dusabye ngo imbaraga mbi zose zikubitwe hasi. Menagura ububasha ubuzima bwose, menagura imbaraga mbi zose z'umwasi mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bawe Mwami baje kumva batari ikintu, Mana nyene icubahiro, menagura ububasha bwose. Abantu bose Mwami baje kumva batahe bahaze, batahe bujurijwe, bazanye ibibindi gusa batahe bujurijwe. Mana urakoze kuvyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Hanyuma turaje, reka dusome mu izina rya Yesu Matayo 25:14, avuga ngo, indanzi y'amacambi ivuga ngo umugani w'ababikijwe itaranto. Bizoba nk'ibyo umuntu agira agende mu mahanga, ahamagara abantu biwe, abasigarana ibyo atunze. Umwe amuha itaranto 5, uwundi 2, uwundi 1, nk'uko umuntu wese ashobora. Aja mu mahanga, uwo mwanya wahawe itaranto 5 aragenda, aracuruza, yungukamo izindi taranto 5. N'uwahawe 2 abigenza atyo, yungukamwo izindi 2. Ariko uwahawe 1 arigira, yimba mu kuzimu, ahisha amahera ya shebuja. Hashize igihe kirekire, shebuja wabo bantu aragaruka, asuzuma ibyo yabasigaranye. Uwari yahawe itaranto 5 araza, azana itaranto zindi 5, ati, mugenzi, wari wansigaranye itaranto 5, ehe nungutsemo izindi taranto 5. Shebuja aramubwira ati, wagize neza muntu wanje mwiza wo
muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba byinshi. Injira mu munezero wa shobuja. Haza wari yahawe italanto zibiri, ati mugenzi, wari wasigaranye italanto zibiri, ehe nungutsemo izindi talanto zibiri. Shebuja aramubaribwira ati, wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba byinshi. Injira mu munezero wa shobuja. Kandi n'uwahawe italanto imwe, ati mugenzi, nari nkuzi kuri umuntu w'ingare wimbura ibyo utarimye, ukumakuma ibyo utasanzaje. Ndatinya ndagenda mpisha italanto yawe mu kuzimu. Ehe ngibi ibyawe. Shebuja aramuhishura ati, wa muntu wanje mubiwe, wakinebwe we, waruzi ko nimbura ibyo ntarimye, nkakumakuma ibyo ntasanzaje, nuko ko wari ukwiye kujana amahera yanje mu bacuruzi, nanje nagaruka nkaronka ayanje n'inyungu yayo. Nuko nimumwake italanto, muyihe ufise italanto 10, kuko ufise wese azohabwa asesekarizwe, ariko udafise azokwakwa n'ico yarafise. Nuko umuntu wanje w'imburakimazi nimumute hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kurya insya z'amenyo. Mu izina rya Yesu Kristo gicubahiro, iri jambo Mana ongera ubyemere riboneka imbere y'abantu bawe, Mwami Mana yacu, ntindoregwamwo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Hanyuma rero murumvise iyi nkuru cankwe umugani w'ababikijwe italanto. Umugani w'ababikijwe italanto. Uyu mugani uvuga kuri aba bantu babikijwe italanto. Nukuvuga ngo n'umuntu yari yiteguye kugenda mu mahanga ya kure, hanyuma afata italanto yari afise, afata abantu batatu. Nukuvuga ngo ahamagara abantu batatu. Umwe yaramuha italanto 5, hanyuma ati genda ucuruze. Wundi amuha italanto 2, hanyuma wundi amusigira imwe. Igihe rero yabasigira izo talanto, umwe nukuvuga yatategerezwa kuza gukora akwikije ibyo ahawe. Hanyuma babandi babiri, umwe yahawe 5, aragenda aradandaza, akuramo izindi 5, zishaze 10. Hanyuma wa wundi nawe yahawe 2, nawe aragenda aradandaza, akuramo yungukamo izindi. Hanyuma wa wundi yahawe 1, nawe aragenda aranyegeza, aratinya, aravuga ati uyu muntu akumakuma ibyo atasanzaje, yimbura ibyo atarimye, none rero mbika ibyiwe. Rero aho rero nukuvuga ngo
ikintu cyaje kuboneka aho hagati yaho yiswe umunebwe. Yiswe umunebwe, bamwise umunebwe. Yavuze ngo shebuja aramubwira ati wizigiwe, wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike nzoguha kugaba byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Babandi badandaje bakungukamo izindi, agarutse akabahana n'inyungu, ababwira ngo wagize neza, bazimuhaye ati wewe uri umuntu wo kwizigirwa, wizigiwe muri bike, wahawe zibiri, wizigiwe muri bike, nzoguha kugaba byinshi. Hanyuma ati injira mu munezero wa shobuja. Haza rero wa wundi yahawe italanto zibiri ati mugenzi, wasigiye italanto zibiri, nungutsemo izindi italanto zibiri. Shebuja nawe yamubariye ati wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike nzoguha kugaba byinshi. Nawe arabwirwa ngo injira mu munezero wa shobuja. Hanyuma wa wundi yahawe imwe ngo kandi nawe araza, haza wahawe italanto imwe ati mugenzi, nari nkuzi kuri umuntu w'ingare wimbura ibyo utarimye, ukumakuma ibyo utasanzaje, ndatinya ndagenda mpisha italanto yawe mu kuzimu, ngibi ibyawe. Shebuja aramwishyura ati wa muntu wanje mubi, wa muntu wanje mubi, wakinebwe we, waruzi ko nimbura ibyo ntarimye, nkumakuma ibyo ntasanjaje, nuko wari ukwiye kujana amahera yanje mu bacuruzi, hanyuma naza ukanshikiriza ibyanje n'inyungu yayo. Imana yacu itugirire neza. Rero uyu muntu yagiye akabika, agashira mu ivu, akabika, hanyuma ngo aje abandi baraharura na shebuja. Hanyuma wewe mu mwanya wo guharura na shebuja arazana amuha uko yamuhaye, ariko shebuja yaziga ko hazobamo n'inyungu, yaziga ko yaronsemo inyungu, akamuhana n'inyungu, ariko yaragiye arabika. Yaciye yitwa iki? Ngo n'umuntu mubi. Hanyuma kabiri yitwa ngo n'umunebwe. Hanyuma abwirwa ngo bayimwake. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Hanyuma aravuga ngo wa muntu mubi wakinebwe we, wari uzi ko nimbura ibyo ntarimye, nkumakuma ibyo ntasanzaje, nuko wari ukwiye kujana amahera yanje mu bacuruzi, nanje nagaruka nkaronka
ayanje n'inyungu yayo. Nuko nimumwake itaranto, muyihe abafise itaranto 10, kandi ufise wese azohabwa ariko asesekarizwe, ariko udafise azokwakwa n'ico yarafise. Nuyo muntu wanje nuyo muntu wanje w'imburakimazi, nimumute hanze mu mwiza w'umuzitanya. Bwa mbere yabwiwe ngo ni umuntu mubi, hanyuma abwirwa ngo ni umunebwe, hanyuma abwirwa yuko ari imburakimazi. Umunebwe, umuntu mubi, umunebwe, imburakimazi. Imana itugirire neza. Haleluya. Umunebwe, umuntu mubi, umunebwe, imburakimazi. Aya majambo yose ndibaza umuntu ayabariwe ntabwo anejeje. Cyambere, wa muntu mubi, wa munebwe we, wa mburakimazi we. Hanyuma irindi jambo rya nyuma rya karundura, aravuga ngo nuko muyimwake itaranto, muyihe ufise itaranto 10, kuko ufise wese azohabwa asesekarizwe, ariko udafise azokwakwa n'ico yarafise. Nuyo muntu wanje w'imburakimazi, ni mumute hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kujya isya z'amenyo. Nuwako ibintu byashikiye uno muntu. Cyambere, umuntu mubi. Kabiri, umunebwe. Gatatu, imburakimazi. Hanyuma kane, natabwe hanze, aho mwiza n'umuzitanya, aharirira agahekenya amenyo. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza, idufashe cyane. Hanyuma rero aha turumvise yuko uyu muntu bari abantu batatu. Mwabo bantu batatu bose bahamagarwa bose guhabwa imirimo canke guhabwa akazi. Noneho bahamagawe guhabwa akazi, barahabwa akazi, basigirwa akazi n'uwaragiye mu mahanga ya kure. Igihe kigeze rero, abo batatu uko bari batatu bose araza arabagarukira. Babiri babaye abizigirwa. Ni gute rero babaye abizigirwa? Aho babaye abizigirwa, nuko bahawe mwambere yahawe itaranto 5. Shebuja agarutse avuye mu gihugu cakure, bamwereka izindi taranto 5. Ziba 10. Urumva ntiyicaye, yabandanije gukora. Rero ubwizigirwa bwamuharuweko kubera ko nta bunebwe bwamubonetseko. Yaragiye gukora, arakora, hanyuma amaze gukora shebujaje asanga yarakoze, amwereka uko yakoze. Wa kabiri yunguka zindi 2
nk'uko yazihawe. Nawe kandi yereka ashikiriza shebuja. Shebuja nawe aramushima, naho wahawe bike ukaba kandi wacuruje bike ukaronka bike nyene, ariko wizigiwe muri bike, ariko nzokongera kugaba byinshi. Hanyuma kandi ikintu yabwiwe ngo wizigiwe muri bike nzoguha kugaba byinshi. Ikintu cy'umunezero, ikintu kinejereje, ikintu kiremesheje, nukuvuga ko abwiwe ijambo ngo nzoguha byinshi, uzogaba byinshi. Ndibaza yuko aho yategerezwa kugira umunezero, kubera yuko ijambo rishigikiye uwo munezero iyo uva byari ribonetse. Nzoguha kugaba byinshi, amuha ibyizigi ko azoronka byinshi, kubera yarizigiwe. Bijya bikeya yaragiye abidandaza, maze kubidandaza arunguka. Amaze kunguka sico gusa, shebuja aje amuha n'ivyiwe. Hari kugenda bamuha akagenda akadandaza, amara kudandaza hanyuma akunguka. Yamara kunguka akabona ni byinshi, ntamusubize shebuja, akavyirira. Mugabo yarungutse, amaze no kunguka arabika, arindira shebuja igihe azoza kugira ngo amusubize ivyo yamuhaye. Imana tugire neza. Hanyuma aho niho yabaye umwizigirwa, kubera yahawe ngo aje gucuruza. Hanyuma aragenda aracuruza, hanyuma igihe kigeze shebuja araza asanga yarakoze neza. Basanga abo babiri barakoze neza. Wahawe 10 ahabwa zindi aronka zindi 10. Hanyuma yizigwa muri byinshi, azomuha kandi no kugaba kandi byinshi bisagutse. Imana yacu tugire neza. Uyu yahawe rero bikeya, uyu yahawe imwe akagenda kabika. Mwumvise amajambo amuvuzwe ngo ntabwo ari meza, ntabwo ashimishije, arababaje. Amajambo amuvuzwe ko ntabwo ari meza. Nukuvuga ngo ijambo rya mbere n'umuntu mubi, hanyuma n'umunebwe, hanyuma imburakimazi, hanyuma ijambo rikura umutima canke ijambo rishobora kumubabaza. Ni muyimwake, muyihe abafise byinshi. Hanyuma kabiri, bwira ko mumufate mumute hanze. Hanze hari iki? Hanze hari imbeho, hanze hari imibu, hanze hari ibikoko bigenda joro, kuko ni mu mwiza w'umuzitanya. Adashobora kubona ushobora kumugirira imbabazi ngo amwegere. Hanze rero nukuvuga ngo mu mwiza w'umuzitanya, muri hari gihe hashobora kuba haguye imvura. Nukuvuga rero hanze hateye ubwoba. Nukuvuga hanze iyo hageze igihe cy'ijoro, abantu bose bikumakumira begera urugo kugira ngo baje ahabona. None agiye kuhaza hanze, igihembo ciwe murumva yuko cyambere bamwise umuntu mubi, ijambo ritanejeje umutima wiwe. Bamwita umunebwe, bamwita imburakimazi, bamubwira yuko bayimwaka itarantu yarafise bakayiha abandi. Hanyuma bamubwira yuko atogwa afatwa agatererwa hanze. Aho hanze naho si hanze gusa, urumva ibiri hanze ni mu mwiza ngo w'umuzitanya, umwe w'umuzitanya. Yavuze hariho umwiza hakaba n'uwundi mwiza nyene w'umuzitanya. Umwiza w'umuzitanya naho wowe uzi kuraba gute, udashobora kuraba uwundi. Uri kuragenda utoshobora guhura n'uwundi muntu, canke nimba uri kuragenda nimba uhuye n'igiti
upiga wikubita kuri icyo giti nyine, kuko n'umwiza w'umuzitanya n'amaso ntashobora kukwereka icyo muhuye nacyo. ni mu mwiza w'umuzitanya, ari ibyo ari byo byose birirabura kubera yuko biri mu mwiza, ni ukuvuga ngo ni mu mwiza w'umuzitanya. Amaso ntashobora kubona kukwereka icyo uri urahura nacyo. Rero mu mwiza w'umuzitanya ntubona hirya ntubona hino, nta n'ikintu ushobora kubona, ni ukuvuga ko habateye ubwoba. rero bishaka kuvuga iki rero? aha dukuramo isomo ki muri ibi bintu bigeze bitatu bine? cya mbere umuntu mubi, cya kabiri umunebwe, cya gatatu imburakimazi, icya kane atabwa hanze. imburakimazi, hanyuma imburakimazi ni ukuvuga ngo ni ugutabwa hanze mu mwiza w'umuzitanya. hanyuma si cyo gusa, hakwirikira kurya isya z'amenyo, kubera yuko ishavu, umubabaro umaze kumwica nta kindi akora, ni uguhekenya amenyo gusa, kandi nta kintu na kimwe ashobora kugira gute, ntacyo ashobora gushikako. rero n'umubabaro akarira amenyo imbere, agakenyera imbere. urumva mute hanze mu mwiza, ikizokurikira no guhekenya amenyo. Imana yacu itubabarire cyane. hanyuma iri jambo ryabayeho kugira ngo bigende gute? natwe ritwigishe. ni ukuvuga ngo Yesu Kristo abwira umugani abigishwa biwe, abacira umugani. hanyuma uwo mugani w'iyi taranto, yuko abo bantu batatu bahawe itaranto, ariko yerekana ko hari uwahawe itaranto zitanu, aragenda arakora. uwahawe zibiri nawe aragenda arakora. hanyuma nyuma yaho igihe kiragera, agenda kubarana n'uwamuhaye. Imana itugire neza. iyi taranto rero ni iki? itaranto igomba kugereranywa na wewe muntu. aha yabwira abigishwa Yesu, hanyuma Matayo yandika iyi nkuru ya Yesu yagiranye n'abigishwa biwe. ni ukuvuga ngo yari karababwira, mwibuka yuko igihe yari akiri ku isi, yabanye nabo igihe kinini, aganira nabo igihe kinini, agenda bacira imigani. iyo ugiye kuraba uza gusanga akenshi yakunda kubabwirira mu migani. kandi hagera igihe bamaze kuruhuka, ishengero rigiye, bagasana n'abigishwa, hanyuma akayaga n'abigishwa, bamwe bakamubaza ku by'imigani yagiye abacira. hanyuma ku bw'ibyo, aha ibyo yababwira, mwibuke hariya muri Mariko ababwira ati mugende mu mahanga yose mwigisha ubutumwa bwiza, uwizera wese akabatizwa azokizwa. abaha igikorwa, mugende. hanyuma ngo mugende mu mahanga yose mwigishe. ni ukuvuga ngo abaha ijambo ry'Imana. hari amajambo y'Imana yababikije, hari amajambo y'Imana yabagaburiye. ajya amajambo y'Imana yabagaburiye, aragenda rero, mugende mubibwire abantu, amahanga yose, mubigishe kwitondera amategeko yanjye, hanyuma ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. hanyuma kandi aravuga ati ndaje nzogaruka, ariko mu gihe ntaragaruka nzobarungikira mpwemu, niwe azobafasha, niwe azobigisha, azobaha kwibuka amabwirizwa yanje no kuyagendera. Mana yashimwe. ariko yari yarabateguye, arabategura, abereka neza uko umukozi ategerezwa gukora, abereka
umukozi adakoze neza, ingaruka yo kudakora neza. Hanyuma aha umuntu mubi bisigura ingaruka yo kudakora neza. Hanyuma umunebwe bisigura ngo umunebwe yiswe umunebwe. Ijambo umunebwe nukuvuga ngo umuntu w'umunebwe, iyo umuntu w'umunebwe nukuvuga ngo nta kimazi aba amaze, kubera yuko igihe hari umunebwe igikurikira ubunebwe bwa mbere ni inzara, n'ubukene, hamwe na hamwe no kwiba. Kandi nukuvuga ko iyo adashobora gukura amaboko mu mbuzu, ikikurikira ni ikihe? Imana itugire neza. Iyo uravye haya mu Migani 6 aravuga ngo genda ku kimonyo wirabire ingene gifise ubwenge, kizi kurondera ibishobora kugitunga igihe hazoba hageze igihe cyahindutse aho bidashobora kuboneka. Rero kikabirondera, gikoresha umwete wose kikarondera, kuko cibuka ko hari kindi gihe bizoba bifise igihe bidashobora kubironka. Rero hanyuma nawe umunebwe nukuvuga ko iyo atarondeye, nukuvuga ko nyuma yaho y'ubwo bunebwe ikizovuka hazoba inzara, hazoba umubabaro, hazoba kurira, nukuvuga ko nta kindi kizokurikira. Rero arabategura, arababwira ati nuko mugende mwigishe amahanga. Hanyuma rero izi taranto zitandukanye zishaka gusigura iki? Abantu bagiye bahabwa ingabire zitandukanye zo kugenda kubwira abantu, zo gukora ibikorwa by'Imana zitandukanye. Hariho abungere, hariho abarimu, hariho abadekoni, hariho n'abandi bajejwe kuraba abandi bantu, hari abajejwe no gusenga, hari abajejwe no gufasha no kuremesha. Nukuba izo zose n'ingabire kandi twozishira mu ruhande rw'itaranto. None nuko abishaka kuvuga rero uyu aba bantu biswa banebwe, izo taranto wawe ngo uzikoreshe, ugende ubwira abantu bawe, ubagaburire mu gihe cyabo, ubabwire igihe cyabo gikwiriye, ubagaburire ijambo ry'Imana, uwigishe icyo bakwiye gukora. Uri kugikora uyu munsi? Niho haca haza ikibazo. None uri kugikora? Nimba rero utari kugikora, wumva hategezwa kuvuka iki? Iri jambo bunebwe ritegezwa guca rivuka. Utari kugikora, iri jambo ry'ubunebwe uryitege. Iri jambo ngo wa munebwe we uvyitege. Iri jambo wa muntu mubi we uvyitege. Hanyuma iri jambo wa murakimazi we uvyitege. Iri jambo rivuga ngo numumufate mumute hanze uvyitege. Iri jambo ryo gutabwa mu muzitanya uvyitege. Rero kubw'ivyo ntabwo ndakwifuza ngo uvyitege, kubera ijambo ririho ngo rikwibutse. Mana yaraguhaye iguha ubuzima, iguha guhumeka, iguha amaboko, iguha kwimenya. Hanyuma nimba yaraguhaye kwimenya, genda ukorera Imana, genda uyikorere mu buryo ushoboye, ugende ubwira abantu. Hanyuma abantu b'Imana bamenye inzira y'ukuri, bamenye Imana, bave mu kuko abantu benshi baragowe, bararushe, bari mu mwiza w'icuraburindi. Abantu bari mu mwiza w'icura ibitagira ikimazi barimwo, bafukamira Imana zitari Imana. Abantu barimwo, abantu barataye, usanga barataye umurongo. Abantu usanga batigeze bamenya Imana kubera yuko ntibaja hivugirwa. Satani yarabakumye amaso, nico gituma abantu bagenda mu mwiza. Rero kubw'ivyo Yesu aravuga ngo umwizigirwa. Twavuze ngo kuba umwizigirwa, genda ube umwizigirwa. Nimba waratanguye igikorwa c'Imana, nimba warahawe igikorwa, ukabusengera abantu, ukabusengera isi, ukabusengera abababaye, komeza gukora ico gikorwa c'Imana. Niba uri umuririmbyi, bandanya kuririmba, uririmbira Imana. Kandi kuririmba, uririmbe udafise agasembwa, wirukana agasembwa n'amarabaga, kugira ngo bikore, kuko igihe cyo guhembwa kizogera. Igihe cyo guhembwa kigiye kuza.
wa wundi yaguhaye izo ngabire, wa wundi yaguhaye kubaho akaguha guhumeka, nuko iminsi utazi agiye kuza, hanyuma namara kuza azokubaza, mbega ni igiki wagiye gukora, ni igiki wagiye gukora. Hanyuma itarantu yaguhaye, ijya ngabire yaguhaye, hanyuma ikaba itari kurakora, ukaba uri kurikoresha nabi. Ujya mubiri yaguhaye ngo uhamagara abandi bantu, umubiri urashobora kuvuga ubutumwa, igihagararo cyawe kirashobora kuvuga ubutumwa atani icyo uvuze, ariko abandi umubiri urashobora gusubiza, urashobora gusibanganya ubutumwa hejuru y'iki, inyifato yawe. Abantu bashobora kuyirabira ko bagasanga warayihawe na Satani, hanyuma canke bagasanga niyo ukura kwa Satani, niyo ukapinga kwa Shetani, hanyuma kubw'ivyo bakayikapinga. Ico gihe ugaca usanga usubija nyuma abantu benshi. Murabona nk'urugero, niba warahawe itarantu kudandaza, ugomba kudandaza wirinda agasembwa, ari ku mwambarire, ari mu mvugo, ari mu ndabo, ari mu ngiro, ibyo ibikorwa byawe byose, ipozisiyo yawe uhagazemo yose, ukaba uhagaze utagenda n'agasembwa, kuko kajya agasembwa niwemera ko kakuja. Ni ukuvuga ngo iherezo, imperuka, uzobwirwa rya jambo kuri umuntu mubi. Ntabwo wadandaje abantu, ntiwabahamagaye, ahubwo warabasubije inyuma. Maze kubasubiza inyuma, agiye kuza azosanga hari ubusa aho yategerezwa kubona abo wazanye, azosanga ata n'umwe wazanye. Amaze gusanga atawo wazanye, ahubwo warabasubije inyuma, ijambo ntirizoja kure yawe. Imana yacu ikugire neza. Hanyuma rero ndifuza ngo wewe wagiriwe ubuntu ukamenya ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo bajya bigishwa yategura, nibo mwebwe, nibo twebwe uyu munsi, wewe ukiriho. Bariya bigishwa uyu munsi ntabwo bakiriho, mugabo wewe usigaye, ijambo bavuze ryagushitseko, hanyuma kandi nawe uzorisiga. Hanyuma numara kurisiga, bajya abandi batoye nabo bazosigara, basigare bakoresha rijya nyene wakoresha, mugabo mugihe warikoresha neza nkuko bikwiriye. Hanyuma uko niko kudandaza, uko niko gucuruza. Hanyuma shobuja nawe ni wa wundi yavuze ati bucaza. Imana yacu itugire neza. Amen. Amen. Rero nukuvuga ngo bucaza, usomye hariya 36 kuri 24 havuga yuko ngo ariko munsi canke isaha nta ubizi, niyo baba abamarayika bo mu ijuru, canke umwana w'Imana atari data. Kandi uko vyari biri mu misi ya Nowa, niko bizoba no kuza ku mwana w'umuntu. Imana yacu ihawe icubahiro. Umwana w'umuntu niko bizoba no kuza ku mwana w'umuntu. Uwo mwana w'umuntu ninde? Ni ukuvuga ko ni Yesu Kristo, yaje ku isi kumenyekanisha ijambo ry'Imana, twebwe kutwunga n'Imana. Twarabari kure y'Imana, atwunga n'Imana. Hanyuma mwarabonye ibikorwa yakoze, yaravutse nk'umwana mutoya, arakura, hanyuma aragera igihe ashika ku musaraba, yerekana ibikorwa byose byamuzanye. Amaze kuzuka nesheje urupfu n'ikuzimu, araduga. Hanyuma amaze kuduga, no kuvuga ko ubu ari buryo bwase, ariko hari isezerano yatanze ko azogaruka. Hanyuma rero no kuvuga ngo hano barabaza ngo ariko uwo munsi canke uwo munsi canke iyo saha nta ubizi, niyo boba abamarayika. Nta ubizi kwa kwiki igihe azogarukira, nta ubizi, kuko ntawa yavuze ko azogaruka, ariko ntabo yabwiye igihe, nta uzi igihe. Bishaka kuvuga ngo rero kuko utazi igihe n'isaha, bananya kudandaza, bananya kuvuga ubutumwa, bananya kubwira abantu, bajya abantu bagowe bataramenya
ijambo ry'Imana shetani yabatwaye akabamenesha, bakureyo n'iryo jambo wakiriye. Iyo niyo ngabire, iyo niyo taranto. Imana yacu itugire neza. Hanyuma ngiri jambo twagomba kuyaga. None wewe biri gute? Uri kudandaza itaranto, uri kurayidandaza canke waragiye uyinyegeza mu ivu? Ingabire yaguhaye ngo ukoreshe buririmbyi, yo gusenga, yo guhanura abandi bantu, uri kurayikoresha? Ndazi ko ijambo ry'Imana ryaramaze kuvugwa ku isi yose nzima, abantu benshi bararyumvise, ariko shetani kuko ari umwansi w'ivyiza niwe yamagenda kubibura ivyabibwe mu bantu, bigatuma abantu basa nkaho bagitangura, baguma batangura kandi kubera uwo mwansi. Ariko ndakugira inama, ndakwinginga kugira ngo ijambo wahawe wumvise urigumye, kuko igihe azoza nk'igisuma. Imana yacu ihabwa icubahiro. Azoza nk'igisuma kiza mu ijoro, ntawuzi igihe azozira, azoza giturumbuka. Twaravuganye kuri wa mugani w'abakobwa 10 igihe basinzira, bari babwiwe ko bari bagiye kwitegurira umugeni, umukwe, barasinzira. Baze gusinzira itiro rirabatwara abantu hanyuma igihe kigeze, 5 bari abanyabwenge. Igihe kigeze bakoze iki? Baciye bagenda. Abanyabwenge babonetse ubwenge gute? Nuko bari bafise amatara yaba arimo amavuta, baca bashirako n'ayandi yo ku mpande arimo amavuta. Bajya bibijuju, biswe ibijuju gute? Kubera ko bazanye yo mu matara gusa, ntibigeze bibuka ngo ko tutazi gihazira dutware n'ayandi kugira ngo niyahera, niyazima amatara canka gahera mu matara twongeremo. Aho niho babonekeye ko bashoboye, baguye manga. Kubw'ivyo igomba kuvuga ngo nta ubizi kujya yaje batazi isaha za kuzira. Mu gihe aza kuza bagasanga bagihunikira abaraje, kuko ntiyababwiye umwanya aza kuzira. Bishaka kuvuga ngo guma witeguye, ariko umurango witegure, mu gitondo witegure, isaha yose witegure. Abantu benshi hari abagomba kwitegura ari uko bagiye mu ishengero gusa, bagomba kwitegura ari uko bagiye bavugira ibikorwa by'Imana. Ugomba kwitegura haba no mu kazi, haba no kwishure, haba aho ukorera hose, ube mu kazi kawe ugume witeguye, kubera ko igihe azoza nk'igisuma. Nukuvuga ko hano yavuze ngo araza, aravuga ngo mumufate, mumute hanze, mumwiza mumuzitaye. Nukuvuga bishaka kuvuga ngo abazosanga batiteguye, nukuvuga ko bazagereranywa n'abantu bo gutabwa hanze aho hazobakurira. Nuko rero uravye neza, hari aho bavuze ngo mwami, ngo twarira imbere yawe, ngo twigishirize imbere yawe, ngo wigishirize ngo mu ntara z'iwacu, ngo twarira imbere yawe. Ati mumvireho, jewe sindabazi, nimugende. Rumba rero mu ico gihe bishaka kugira iki? Bishaka udandaze neza, ucuruze, wunguke. Igihe cyashika werekane ibyo wacuruje. Imana yacu ihabwa icubahiro. Abantu benshi bari mu baracuruza, usanga bacuruza ubusambanyi, usanga bacuruza ubweruzi, usanga bacuruza gutukana amajambo, gusebanya. Ibyo nibyo badandaje, ariko sivyo yavuze ngo baze kudandaza. Abazosanga bari kudandaza ibyo nibo bazobwirwa ngo ja muri wa mwiza muzitanye. Nukuvuga ngo dandaza guhanura abantu,
dandaza kubakebura, dandaza kubaremesha, dandaza gusura imfuvyi n'abapfakazi uko ushoboye, uko ubona ubishoboye. Hanyuma kandi ugendere kure y'ivy'imburakimazi, wigire kure. Hanyuma ugire ko utinye ivy'isi, ubigendere kure. Ibyadutse vy'isi, ivy'isi genda yadukana, abantu ubona bagenda bisukamwo bikabatera kwirukana mpwemu w'Imana kandi ari wabakarisha ngo akarisha na zangabire bahawe arizo tarantu, bigatuma batakara kure hejuru yo gukunda isi n'ibirimwa byose igenda byaduka. Imana itugirire neza. Abantu murabona kila mwaka hagenda haza ibintu biri kuri fashion, hagenda haza ibintu biri bishasha biri maendeleo, ugasanga kila muntu yabaye igitangaza. Wagira uko ugasanga hari ibintu byaje bishasha, yitakiye ko ibintu byandakutakiye, yahindutse isura agarahindura, kila munsi uko bukeye arahindura. Ariko siko Imana ikugomba, igomba ushime uko yakugize. Hanyuma kuko ujya mwanya utakaza uri muri bijya, niwo mwanya utakaza uri gusenga, umwanya utakaza uri mu masare kwikora, niwo mwanya utakaza uri gusenga Imana. Kuko ntabwo nuvuga ngo umuntu afashe isuka, yavuze ngo umuntu ntafashe isuka, afashe isuka ntashobora kuraba inyuma. Iyo uravye inyuma ntubukirimye, igihe uri kurarima uraba imbere, hanyuma uravye inyuma uri kurarima ndwa biba bipfuye. Bishaka kuvuga ngo inzira zibiri ntabwo zishobora gufatana. Burya tuba duhenda, nuvuze ngo uri muri ivyo ugasanga uri kumara umwanya munini, bakwari ati uje gusenga Imana, igihe cyo gusenga Imana n'umunsi ni tariki tuzoza gusenga Imana, ugasanga ntuboneka kubera ibindi urimwo uri urahamira kandi bidafise akamaro. Umubiri urawusiga ukawusiga, ariko wona ugomba usige umubiri uzobora. Icyo ukwiye gusiga, icyo ukwiye gushira imbere ubugingo, uharanire ubugingo. Imana yacu itugirire ikigongo. Amen, amen. Rero kubw'ivyo ngira ijambo ry'Imana twagombye kuyaga. Inshuti y'Imana, ijambo tuyaze kuri uyu munsi ni ijambo rivuga ngo ni ijambo rivuga ngo kuba umwizigirwa. Ube umwizigirwa, wizigirwe kuvyo Imana yaguhaye, ivyo Imana yagusigiye uvyizigirwemo. Wizigirwe ko Imana yaguhaye itaranto, mugende kwidandaza, genda uyidandaze mu bandi, bunguke abantu benshi, kwamagara abantu benshi. Nuko abantu benshi baze kuri Yesu, igihe azosange warabazanye ari benshi. Daniel aravuga ngo abahinduriye benshi kuba bagororotse bazokwaka nk'inyenyeri yo mwisanzure. Imana yacu ishimwe. Rero kubw'ivyo genda udandaze, va mu bitagira ikimazi, umubiri uguhenda ugucereza. Bereka imyambarire, ugasanga abantu bari kurwana n'amafashe naje itera soni, ibintu nk'ivyo. Kandi Satani ukibagira ko Satani nawe ari mu isi aticaye, kandi gituma aticaye arazi ko atabuginga azobona. Niyo mpamvu agomba ngo aronke nawe abazojana kwa kwambara miniship isatuye kugira ngo urangaza abantu, ugusha abantu. Nukuvuga ngo iyo taranto siyo yaguhaye. Abantu wambara impuzu zigize tugahamagara abantu, ukishira mu ruhande Imana itagushizemo. Bari abantu n'abasambanyi, bari abantu n'imboregwa, hanyuma nawe ukambara ziriya. Iyo uzambara ziriya wishira mu ruhande utarimwo, nukuvuga ngo rekera bariya, kuko bariya barimwo barazi kudandaza, bariko baradandaza, kandi inyungu yabo baramaze kumenya iyo bazohabwa. Wewe rero utabizi, reka kujamwo. Imana ikugire neza, ambara impuzu nk'umukristo, reka kwisunga ibije byose kumva ari Satani abizanye. Banza usenga Imana, banza urabe umukubiri inyuma, urabe ko biri kwamarabaga. Nubona bitari kwamarabaga uambare. Imana ikugire neza, wiruke n'umubiri
umubiri akanya gatoya ushobora gupfa, maze gupfa ugapoteza ubuzima wibereye mu ivyo n'ubugingo ntuzoburonke. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbega ngo umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mw'isi niyakwa ku bugingo bwiwe kw'iciro. Imana itugire neza. Ndakugira inama ngo ube umwizigirwa, ugende udandaze itaranto Imana yaguhaye, kandi kila muntu wese yahawe uburenganzira. Aravuga ngo abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Amen. Abamwizeye, umwizeye n'uyuwe nujya agendera mu nzira ziwe yirinda. Imana ibahezagire cyane kubwira ijambo twumvise. Hanyuma nuko wewe ubyumvise, wumvise ko arico rikwibukije, tugomba dusengane. Niba uriho akanya uze senge, hanyuma nawe uvuga uti Imana, nari kumbe ivyumviro byari byampenze, Satani yarampenze, kuko turi muri Asi yanduye, nuko umunyuka mibi asuka mu bantu ikabatera kujana n'ibije byose. None uyu munsi ndagombye ngo Imana yongerere kungarura ku mutima. Nuko Imana irakugirira ikigongwe, kuko iracicaye ku ntebe y'imbabazi. Hanyuma umunsi zo kwicara ku ntebe y'ubwiza niho izovuga ngo byose birarangiye. Hanyuma wera bandanye yere, kandi wanduye abandanye kwandura. Hanyuma mw'ico gihe nta mbabazi kandi zizoba zigishobora gutangwa. Nta wundi mwanya wo kongera gusaba imbabazi. Mwanya wo gusaba imbabazi n'uyu nyene. Nico gituma vuga ngo vangura, wivangure n'ibidahura, utandukane n'ibidahura, itagira ikimazi byose. Ugenda ugenzura ibitagira ikimazi. Ibyo ubona bitakuzanira ikimazi, ibyo ubona isi yose igenda irakwegizana, urabe ko ari ubucafu, hanyuma ugenzure. Yaguhaye ubwenge bwo kugenzura. Nuko rero kubw'ibyo dusenga Imana. Mwami Yesu, uragororoka, uri ukuri, uri uw'amahoro, uri umunyabuntu. Mu izina rya Yesu Kristo, iri jambo ryawe Mwami ryumvikanye kuri uyu musozi, ryumvikanye muri ibi bihugu bitandukanye. Mu izina rya Yesu Kristo, umuntu wese yumvise yibukije, ndakwinginze kugira ngo rimugirire ikimazi, ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ariko riba impambano urwego izomushitsa mu bwami bwawe. Mwami Imana yacu, ijambo rimuhe gucayuka mu mutima no mu maso no mu bwenge mu byiyumviro. Hanyuma Mwami, ibije byose ni mucafu bigenda birakubugwa n'umugwanizi. Abantu bawe Mwami babigire kure, kugira ngo Mana abamaze kumva ijambo babigire kure. Mwami, itaranto wabahaye bayidandaze, itari ku bucafu, itanyegejwe, batari kwamarabaga. Hanyuma uzobahanagura amarira yabo ku maso kubwo kwihangana. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Sawa, murakoze cyane. Imana ibahezagire abo twari kumwe muri aka kanya. Imana ibahezagire kandi bagire neza. Murakoze. Baye muramutsa abandi bose batashoboye kuboneka, mubabwire muti mwene so arabakunda kandi arabasengera. Namwe mubandanye kudusengera kugira ngo tubandanye kwama tugira umwanya wo kuba kumwe namwe. Amen. Amen. Ego, iryo ni ijambo ry'Imana twako turashikiza na Revera Pastor Damiano, akaba atwibukije byinshi bijanye no kuzigama ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, Imana yaravuze ati uwandura nabandanye yandura, kandi uweza abandanye yeza. Kandi tugiye muri Bibiliya tukayiraba neza, haraho havuga ati hazogera igihe umuntu azotungwa n'ico yigishije. Hazogera igihe umuntu azorondera ijambo ry'Imana bitagikunda. Birashoboka ugashobora no kugenda mu gihugu ugasanga aho hantu bose nta jambo ry'Imana bafite, nta jambo ry'Imana wokwigera wumvamo, cyangwa bari mu bintu bisamaza byinshi. Ariko
Pastor Diamond atubwiye ati murabe yuko ibyo murimo atari umyanda gusa. Imyanda ni ibintu bijanye n'ivy'Imana yanka, ni ibintu bituma bizokujana muri gihonomu. Hazogera igihe utungwa n'ico wigishijwe kera atari ico wicigishijwe uno munsi. Twizere yuko ibyo ijambo ry'Imana dushikirize ryashoboye kugufasha, ryashoboye no kudufasha twese. Twizere yuko washoboye kugera share kugera ribandanye gushika kuri benshi. Kwizera 90 TV turashobora kuba onoranye kwa 6 canke kwa Mungu mu gihe akanya kabonetse. Ubwo tubipfurize igihe ciza, ikigoroba ciza, eka n'ijoro ryiza bipfanye naho muherereye. Hanyuma akaba yababwiye yuko arabakunda cyane, niyo mpamvu yamageze hano muri studio kuri Kwizera 90 TV kugira ngo aduteramishe mu ijambo ry'Imana. Twizere ko n'ubutaha azoba ari hari. Mubandanye kumusengera kandi musengera ni programu ya Kwizera 90 TV kugira ibandanye itera imbere. Ubandanye kugira share ngaho kuri Facebook, ubandanye kugira share na kuri YouTube kugira ngo ubutuma bushike kuri benshi. Tukwifuriza umunsi mwiza, eka nibihe byiza bivanya naho herereye. Ubwo naho butaha, murakoze.